Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igutohoreza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho hame kabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri ubu munsi wa kabiri igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kwa gatanu 2024 ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi umwanya ku mwanya kandi ku gihe ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira i Bujumbura abantu babiri barakomerekeye mu gitero ca gerenade yaturitse abantu babiri barakomeretse mu gihe haturitswa gerenade kuri uw'Imana ku mugoroba mu bunywero buri muri zone Kamenge mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ikindi gisasu cari mu bundi bunywero nticaturitse ubwo bunywero bubiri bwose buri kw'ibarabara rya gatandatu muri zone Kamenge ni muri komine Nahango mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi kubw'ababibonye ivyo bisasu bisa n'ivyaterewe umwanya umwe hari hafi isaha zibiri z'ijoro kubw'amasoko yacu gerenade yaturitse yakomerekeje abantu babiri baciye babangukanwa ku bitaro vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Gitega imbonerakure zikora ikiba ataco zinona haraheze hafi ukwezi imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi barakomerekeje cane Merishisedeke Ndakoraniwe vyabereye ku musozi wa Rukoba muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi uwo yahohotewe yaciye ajanwa mu bitaro amaze guta ubwenge abakoze iryo barabo ntibigeze bakwirikiranwa Ndakoraniwe yahohoterewe ahantu imbonerakure zama zakoreye amabi kenshi nk'uko ababibonye babivuga bajanye Ndakoraniwe aho bita kw'idodero ni ahantu imbonerakure zihohoterera abantu yarakubiswe cane kugeza hata ubwenge bamukubitiye kumwica baca barigira uko akaba ariko ababibonye babivuga vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Gitega nanone hariko harabisekeza ryo gukinga indwara itazwi mw'ibohero rikuru haraheze indwi irenga ivuriro ritoya ryo mw'ibohero rikuru rya Gitega mu mugwa mukuru wa politike rironsa abapfungwa bashika 40 bafise ibimenyetso vy'indwara ifatira ku rukoba na cane cane ku maso biherekejwe n'ubushuhe bwisubiriza abagwayi kandi baratakaza akayabagu urugero runini abantu bandura ko rwatumye haba ubwoba bwinshi mu banyororo bikaba vyatumye indongozi z'ibohero zitunganya isekeza ryo gucandaga amwe mu masoko mu buvuzi akaba avuga ko ari agasama bivuye kuri iyo ndwara y'igitangaza yibonekeje abaforoma bo kuri iryo vuriro riri mw'ibohero rikuru rya Gitega bafashijwe na bamwe mu bo ku bitaro vy'akarere n'abo mu karere k'ubuvuzi baratanguje urucanco ku bapfungwa bose n'abakozi bose bakorera muri iryo bohero rikuru ndetse yewe harimwo n'abapolisi nayo muyariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko abababa 200 basambanijwe ku nguvu mu mezi 3 ya mbere y'uwo mwaka i Bunia ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishirahamwe ry'abakenyezi ni ukuvuga Sofepadi rivuga ko hiyongereye cane abakorerwa abakenyezi Bunia ni mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa RDC abashika 199 barakorewe amabafatiye ku gitsina muri aya mezi 3 ya mbere y'uwo mwaka vyinshi kuri iyo nkuru iriko iravugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ubandanye kumwe natwe ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko abantu babiri bakomerekeye mu gitero ca gerenade yaturikiye i Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi abantu babiri
barakomeretse mu gihe haturitswa gerenade kuri Uwimana ku mugoroba mu bunywero buri muri zone Kamenge mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ikindi gisasu cari mu bundi bunywero nticaturitse. Ubwo bunywero bubiri bwose buri kw'ibarabara rya gatandatu muri zone Kamenge, ni muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi kubw'ababibonye. Ivyo bisasu bisa n'ivyaterewe umwanya umwe, hari hafi isaha zibiri z'ijoro. Kubw'amasoko yacu, gerenade yaturitse yakomerekeje abantu babiri baciye babangukanwa ku bitaro. Iyindi gerenade ntiyaturitse, abantu baciye bahunga ubwo nyene. Ubwo bunywero butandukanijwe n'imetero zitanu gusa. Ivyo ni ibivugwa n'abashinga intahe. Abasirikare bararungitswe muri iyo zone inyuma y'iturika ry'ivyo bisasu. Igipolisi n'intwaro ntibivuga ko hoba hari umuntu n'umwe yahagaritswe gushika ubu. Amakuru ataremezwa na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru hakaba avuga ko hakomeretse abantu indwi. Nayo kandi mu ntara ya Gitega imbonerakure zikora iki bataco zinona. Haraheze hafi ukwezi imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi barakomerekeje cane Melchisedeke Ndakoraniwe. Vyabereye ku musozi wa Rukoba muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Uwo yahohotewe yaciye ajanwa mu bitaro amaze guta ubwenge. Abakoze iryo barabo ntibigeze bakurikiranwa. Ndakoraniwe yahohoterewe ahantu imbonerakure zama zakoreye amabi kenshi nk'uko ababibonye babivuga. Bajanye Ndakoraniwe aho bita kw'Idodero, ni ahantu imbonerakure zihohoterera abantu. Yarakubiswe cane kugeza ahata ubwenge, bamukubitiye kumwica baca barigira. Uko akaba ariko ababibonye babivuga. Bavuga ko igihe imbonerakure zari zagiye baciye begera kugira ngo barabe. Ndakoraniwe yari yataye ubwenge adahwa amaraso, basize ari ikiruruma baca barigira. Bikavugwa n'ababibonye. Ku bw'abanyagihugu, uwo mugabo yakubiswe kubera ko yakubise umwana wiwe w'umukobwa. Yatashe bwije mw'ijoro abavyeyi biwe batazi iyo ari. Ababanyi bavuga ko uwo mukobwa asanzwe ari umunywanyi w'umuhari w'imbonerakure. Igitangaje nk'uko babivuga, niwe yatabaje urwo rwaruka arubarira igihano se yamuhaye. Intakorwako. Naho ico caha cashikirijwe igipolisi, imbonerakure zigize umugwi w'abantu 10 babikoze ntizakurikiranywe. Umwe gusa yitwa Wilson Nduwamahoro yahagaritswe ku wa 16 Ndamukiza haca arekurwa uwo munsi nyene. Modeste Ngendakumana arongoye umutumba wa Rukoba avuga ko ivyo bintu abizi. Avuga ko ivyo bintu bifise ibindi vyihishije adashobora gutomora. Ntegekanya kugara iyo dosiye mu kubahuza. Uko akaba ariko yasozereye avuga. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa kandi nonyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko mw'ibohero rikuru rya Gitega hariko haraba isekeza ryo gukinga indwara itazwi yibonekeje mu banyororo. Haraheze indwi irenga ivuriro ritoya ryo mw'ibohero rikuru rya Gitega mu mugwa mukuru wa politike rironsa abapfungwa bashika 40 bafise ibimenyetso vy'indwara ifatira ku rukoba na cane cane ku maso, biherekejwe n'ubushuhe bwisubiriza. Abagwayi kandi baratakaza akayabagu. Urugero runini abantu bandurako rwatumye haba ubwoba bwinshi mu banyororo, bikaba vyatumye indongozi z'ibohero zitunganya isekeza ryo gucandaga. Hamwe mu masoko mu buvuzi hakaba avuga ko ari agasama. Bivuye kuri iyo ndwara y'igitangaza yibonekeje, abaforoma bo kuri iryo vuriro riri mw'ibohero rikuru rya Gitega bafashijwe na bamwe mu bo ku bitaro vy'akarere n'abo mu karere k'ubuvuzi baratanguje urucanco ku bapfungwa bose n'abakozi bose bakorera muri iryo bohero rikuru, harimwo n'abapolisi. N'umuyobozi w'iryo bohero rikuru Josiane Nishimwe yaratewe urushinge. Amasoko yacu niko avuga. Iryo bohero rikuru rya Gitega ryubatswe mu mwaka w'1923 rifise ubushobozi bwo kwakira abantu batarenga 400.
iryo bohero ubu riharurwamwo abantu 1658 babayeho mu buzima bubi buturutse ku bitigiri vy'umurengera. Ibifungurwa ntibikwiye kuko bahabwa amagarama 350 y'ibiharage n'amagarama 350 y'ifu y'imyumbati buri munsi kandi kuri buri muntu. Ababikurikiranira hafi bakaba babona ko uburyo abapfungwa babayemwo hamwe n'ubwinshi bwabo vyoba vyaratumye haduka iyo ndwara itazwi. Bamwe mu bapfungwa ntibemeye ko bacandagwa. Umugwi w'abaforoma bajejwe urwo rucanco uzogaruka kuri uwu wa mbere kugira ngo babandanye babacandaga. Uku akaba ariko SOS Media Burundi yabwiwe n'amasoko yo mw'ibohero rikuru rya Gitega. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abakenyezi baba 200 basambanijwe ku nguvu mu mezi 3 ya mbere y'uwu mwaka i Bunia. Ishirahamwe ry'abakenyezi Sofepadi rivuga ko hiyongereye cane amabi akorerwa abakenyezi i Bunia ni mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa RDC. Abashika 199 barakorewe amabi afatiye ku gitsina muri aya mezi 3 ya mbere y'uwu mwaka. Ivyo biharuro bitangwa na Nowela Arifwa, umuhuzabikorwa wa Sofepadi, aho atomora ko abakorerwa ayo mabi benshi ari abana. Mu gice ca mbere c'amezi 3 y'uwu mwaka twaharuye 199 basambanijwe, benshi muri bo bakaba ari abana. Ni ibiharuro biteye ubwoba. Uko akaba ariko yashikirije mu kiganiro yahaye SOS Media Burundi. Ahamagarira abavyeyi gushiramwo inguvu mu gucungera abana babo. Kubw'icegeranyo c'iryo shirahamwe, ubusambanyi bwabaye ndanse muri iyi minsi muri komine ya Mongubwaru, agace ka teritwari ya Jugu iri ku birometero birenga 80 mu buraruko bwa Bunia mu mugwa mukuru wa Ituri. Umutekano muke wibonekeza mu buseruko bwa RDC ni kimwe mu bituma amabi afatiye ku gitsina yiyongera. Uko akaba ariko bivugwa n'amashirahamwe yaho n'abanyagihugu. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.